Numunezero udasanzwe gusubira guhura namwe mu biganiro vyacu ari byo vyanyu bica kuri no chaîne yacu ya YouTube Pisco Entertainment and Media. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kivuga ku mateka y'umu legend mu muziki, akaba ari umu legend wa EAC. Yavutse ku igenekerezo rya 30 Ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana 979 i Kampala mu gihugu ca Uganda, mu muryango w'abana 8, akaba ari umwana wa 4. Ise yitwa Gerard Mayanja na nyina yitwa Posi Mayanja. Yize mu mashure atandukanye arimo na Kaselo Primary School, Mengo Senior Secondary School, Kawempe Miziliman Secondary School hamwe na Katikamus SDA Secondary School. Ari mu mashure yanditse indirimbo y'ishure ya Kawempe Miziliman S.S. Muti uyo muririmbyi ninde? Reka tubanze duhe ikaze wewe ariho ukibona ino chaîne yacu, ufyonde kuri subscribe uzohore nawe ubona ibiganiro bica hano kuri Pisco Entertainment and Media. Reka rero tubanze tumire amate gatoya, turaje tubabwire amateka ya legend mu muziki wa East African Community. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mu kiganiro cuno munsi. Amazina yiwe y'ukuri yitwa Joseph Mayanja aka Joseph Chameleone. Ni umuririmbyi w'umunya-Uganda azwi cyane mu muziki wa Afrobeat, reggae, zouk hamwe n'indirimbo z'akaranga kiwabo. Yamenyekanye cyane mu karere ka Afrika y'ubuseruko no hagati kubera ijwi igiwe gihariye n'ubuhinga mu guhuza imiziki itandukanye. Yavutse ku igenekerezo rya 30 Ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana 979 i Kampala mu gihugu ca Uganda, mu muryango w'abana 8, akaba we ari umwana agira 4 mu muryango. Ise ni Gerard Mayanja na nyina Posi Mayanja. Yize mu mashure atandukanye arimo na Kaselo Primary School, Mengo Senior Secondary School, Kawempe Miziliman Secondary School hamwe Katikamu SDA Secondary School. Ari ku mashure yanditse indirimbo y'ishure nkuko twari twabibabwiye. Iyo shure yitwa Kawempe Miziliman S.S. Yatanguye umwuga wiwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 996 nka DJ muri Missouri Night Club i Kampala. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 998 yagiye muri Kenya aho yakoranye na Ogopa DJs asohora indirimbo yiwe ya mbere yitwa Bagea afatanije na Red Sun. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 yasohoye albumu yiwe ya mbere yitwa Mamma Mia ikamumenyekanisha cyane. Yakurikiwe n'ama albumu menshi arimo Varu, Bayuda, Badilisha, Wale n'izindi nyinshi. Joseph Mayanja ariwe Dr. Jose Chameleone yashakanye na Daniela Atim ku igenekerezo rya Ruheshi mu mwaka w'ibihumbi 2008. Bafitanye abana 5, abahungu 3, umwe yitwa Aba, undi yitwa Ama na Alpha, n'abakobwa 2, umwe yitwa Alba n'uwundi yitwa Zala.
yakoranye n'abaririmbyi benshi bo mu karere no ku rwego mpuzamakungu, harimwo umuririmbyi yitwa Benny Man, Conscience, Sizzla, Morgan Heritage, Dr. Alban, Koffi Olomide, Patola King, Davido, Professor Jay, murumuna wiwe Palazzo, n'ubundi murumuna we yitwa Weasel. Yarakoze ibiteramo bikomeye mu bihugu bitandukanye, harimo nk'igihugu ca Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, RDC, Zambia. Yarakoreye kandi muri Afrika y'Epfo, akorera muri United States, arakorera igiteramo gikomeye muri United Kingdom, arakorera muri Germany no muri Switzerland, arakorera kandi n'igiteramo gikomeye muri Australia. Mu mwaka wa 2023 yakoze igiteramo gikomeye yise Gwangwa Muje i Kampala mu gihugu ca Uganda, cari catumiwemo abantu benshi. Yarashoboye kuronka ibihembo bitandukanye, ibyo twita ama awards, harimwo icyitwa Pearl of Africa Music Award mu mwaka wa 2004, mu mwaka wa 2005 hamwe no mu mwaka wa 2006. Yararonse kandi Tanzania Music Award mu 2004 no mu 2005. Araronka Kisima Music Award mu 2006 no mu 2007. Yararonse High People Music Award mu 2014. Araronka African Entertainment Award mu mwaka wa 2013. Yararonse akandi gashimwe ka All Africa Music Award, Afrima Song Right of the Year mu mwaka wa 2015. Yararonse kandi Galaxy Zina Music Award, Legend Award mu mwaka wa 2018. Yashizwe kandi ku rutonde rw'abaririmbyi bakomeye muri Afrika y'ubuseruko. Jose Chameleone afise ubutunzi burenga imiliyoni 6 z'amadolari y'abanyamerika akesha umwuga wiwe w'umuziki, ibiteramo n'amasezerano y'ubucuruzi hamwe n'ama royalty y'indirimbo ziwe. Afise inzu nziza iseguku muri Uganda hamwe n'iyindi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifise agaciro k'amadolari 200,000. Yashinze Leon Island Music Empire, label y'umuziki yafashije kuduza abaririmbyi benshi nka Moses, Radio na Weasel. Nivyo bike muri byinshi by'amateka bya Jose Mayanja twashoboye kubatororokaniriza. Gusa ico womenya, ubuzima bwa Jose Chameleone burerekana ko impano, ukwihangana no gukora cyane bishobora kugushikana kure. Kuva mu buto bwiwe bwa Kampala gushika ku ndirimbo zishikira isi yose, Jose Chameleone yarubatse izina ridasanzwe. Afise umuryango, ubushimwe bwinshi n'inkomezi mu muziki wa Afrika. Urugendo rwiwe ni ikimenyetso c'ubutwari n'impinduka nziza mu buhinga. Mbega woba ufise impano nawe? Gerageza nawe urabe impano yawe ko yofasha benshi, nawe ikagushikana kure mu buzima bwawe. Turabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye. Psychologue nariko ndabashikiriza iki kiganiro ndabasezeye.
mugire aho muba mwubawe, ntimwibagire kandi kugira subscribe ku batarayigira. Naho ubutaha mu kindi kiganiro nk'iki. Thank you.